ni bya wa mugani mu kinyarwanda avuga ngo iyo ukize baraza cyangwa se umukire ntabyina nabi. Igihugu cy'u Burundi cyo kimaze igihe kinini cyane benshi bakisekera bati nk'iki gihugu kweri. Aha, igihugu cyagaragaraga ko gifite intege nkeya mu bijyanye n'umutungo, igisirikari n'ibindi, ariko ibyo ngibyo reka tubyitenge inkuru ya kera habayeho Uburundi bumeze buryo. Ariko kuri ubu ngubu Urundi bugiye guhinduka rudasumbwa muri kano karere, bugiye kuba igihugu cy'ikitegererezo ku rwego ruhambaye muri byinshi nk'uko amakuru indani ari kuvuga mu gihugu cy'u Burundi abigaragaza. Uti gute? Waruzi ko Burundi bwaguze ibikoresho bidasanzwe 12 bya gisirikari, aho Bushinwa aribwo bwabahaye ibyo bikoresho bya gisirikari, imodoka z'intambara hamwe n'ibikoreshwa cyane cyane mu butasi mu kirere. Ibi ngibi nari nakubwiye mu minsi ishize ko ari amasezerano yasinywe hagati y'igihugu cy'u Bushinwa n'igihugu cy'u Burundi ajyana na gisirikari, ariko habanje amasezerano afite aho ahuriye cyane cyane n'ibijyanye no gutunganya ubutare mu gihugu cy'u Burundi. Abashinwa bo basinyira cyane cyane kuzubaka inganda z'ingenzi zatunganyirizwamo ibikorwa remezo cyangwa se zakoreshwamo ibikorwa byo gutunganya aya mabuye y'agaciro mu Burundi. Ubu rero nyuma y'ibyo byose bagiye gusinya amasezerano y'uburinzi bw'igihugu. Perezida Vincent Ndayishimiye ngakunze kubwira abanyamahanga baza gushinga imitahe mu gihugu cy'u Burundi, gushora imari muri iki gihugu, yuko nubwo ari kugishoramo akwiriye kumufasha kurinda umutekano iki gihugu kuko ngo gifite abanzi benshi, cyane cyane agatunga gatoki igihugu cy'u Rwanda, ngakanakereka yuko ngo kiri kudurumbanya akarere kose muri rusange, ibyo banavuze ejo bundi Geneva mu Busuwisi. Ngo niyo mpamvu ibihugu nabyo bizumva vuba na bwangu gutanga ubufasha ku gihugu cy'u Burundi mbere yuko bunishyura. Ndakubwira ibyo bufatanya hagati y'Ubushinwa n'igihugu cy'u Burundi n'uburyo abarundi bazishyura izo ntwaro nizihe, nazo ndazikubwira urazimenya. Si byo byonyine, ububiko bwa gisirikari bwari bumaze iminsi yuko kwa Elumonge nyuma bwa bundi bw'Ibujumbura bwahiye bwuzuye ububiko bugari bunini buzashyirwamo ibikoresho bya gisirikari bitandukanye, kuva ku mbunda ntoya kujya ku mbunda nini, ndetse na za misile rokete n'ibindi byose bya gisirikari byifashishwa cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba iyo bibaye ngombwa. Rero iki kigo cyangwa se ububiko bwo bita Depot Stock bwa FDNB bwubatswe Rumonge, bwubatswe mu ikoranabuhanga rigezweho ku buryo no kuzimywaho inkongi y'umuriro biramutse bibaye ngombwa. Ubwo buryo bwo kuzimya inkongi bwashyizweho kandi buri automatique, budasaba umuntu kubanza kuza gukora kwibuto ngo ubwo buryo bwo kuzimya umuriro bukore, bwabyo bucyumva umwotsi n'uhita butangira kuzamura ibyo kuzimya inkongi y'umuriro. Ndabikubwira nanone uko bimeze, ariko unamenye ko Tshisekedi Tshilombo na Evariste Ndayishimiye bakomeje kwemeranya yuko gahunda ari ukomeza urugamba muri Burasirazuba bwa Kongo, ngo ntabwo ari igihe cyo gucika intege. Ni muri ziko Evariste Ndayishimiye yagiriye Kinshasa, gusa amakuru akemeza yuko bari bagiye no kuvugana ku bijyanye n'ubundi ibikoresho bimaze kuzanwa muri kano karere bizanwe n'Ababiligi, uburyo agomba kubikoresha cyangwa kwisaranganya n'uburyo agomba kubikoresha mu rugamba rutoroshye bahanganyemo na M23 batazira u Rwanda. Ndabikubwira mu buryo burambuye neza icyaganiriweho. Evariste Ndayishimiye naherutse kuvuga yuko igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu bikize cyane ku isi ahubwo abantu batabizi, ngo kandi ikibigaragaza nuko n'abanyamahanga ubwabo bifuza kwikomereza kwibera mu gihugu cy'u Burundi kuko bazi ko ari cyo bahakorera, bahavana umutungo wabo kiyongera, iterambere ryabo rikiyongera. Kubw'ibyo ngo ntabwo Burundi ari agahugu ga fake, ntabwo ari igihugu giciriritse, ni igihugu gikomeye gifite umutungo ukomeye kandi ukenewe ku isoko mpuzamakungu. Amagambo ya Evariste Ndayishimiye ajya kuyasoza yavuzemo ikintu gikomeye cyane, asa nkaho ashimangira ko muri kino gihe cyangwa se muri buno buryo bw'ibiri kuba mu isi hakwiriye kwitabwa cyane ku bikorwa nyirizina byo gufasha igihugu cyose muri rusange. Reka nze tubijyemo kamwe kandi dore ku ikoresho Evariste Ndayishimiye yazanye ndetse n'uburyo bigiye gukoreshwa mu gihugu cy'u Burundi n'icyo bizabimariye iki gihugu cy'u Burundi muri rusange. Mwese ndabaye kaze ngo tugende ku musozo. Ndi Mungwa Kamanzi w'Urwanda, ikaze nk'ibisanzwe nibyo bisaba ubuhanga ndetse n'ubugenzuzi bukomeye. Nta gihugu wapfa kubona ngo ubonekera gutyo gusa kidafite uburyo bw'ubwirinzi, kurinda imipaka, kurinda ibikorwa remezo, kurinda inyubako za leta
n'ahandi hatandukanye. Nuko nyine bazi neza ko umutekano ari wo musingi buri gikorwa cyose gikorerwa mu gihugu. Uburundi rero nabwo ntabwo bwasigaye ngo bukomeze gutumbika amatama mu gihe abandi bari gutera imbere bashakisha ibikoresho bya gisirikare bidasanzwe kandi by'ingenzi cyane cyane ku rugamba, haba urugamba rwo ku butaka cyangwa se rwo mu kirere, ku buryo bigaragara neza cyane ko bagomba kuba bafite ubushobozi bwo guhangana n'umwanzi, byarangira bikanagaragaza neza cyane ko bizifashishwa mu gihe cyose byabaye ngombwa. Rero Uburundi mu kugura ibikoresho barebera cyane cyane ahantu bateye, ahantu batuye cyangwa se imiterere y'igihugu n'urugamba barwana uko rwaba rumeze. Amakuru amaze igihe kinini kuri murandasi agaragaza ibikoresho igihugu cy'u Burundi gitunze, ni ibikoresho bisa nk'aho ari byo mu gihe cya kera cyane, uko bigaragara neza cyane ko ibyo bikoresho ibyinshi bimaze ibinyecumi by'imyaka bikoreshwa. Gusa kuri ubu ngubu rero bikaba bigaragaza neza ko bifuza guhindura imikorere kugira ngo bajyane n'ibigezweho, bagire igisirikare gifite ibikoresho byiza cyane. Igihugu cy'Ubushinwa kimwe mu bihugu bikorana n'igihugu cy'u Burundi, aho igihugu cy'Ubushinwa cyemeje gukorana n'igihugu cy'u Burundi ibikorwa remezo, harimo no kubaka inganda zajya tunganizwamo tirale bwa butare bwo mu gihugu cy'u Burundi, aho bafashe iya mbere mu kuzubaka inganda zizatunganya ubwo butare. Ntabwo izo nganda zaba ari iz'Abashinwa, uzumve neza, ni inganda z'Abarundi ariko zubakwa n'Abashinwa, kuko niko Burundi bwabiteganije nyuma y'uko bashyize ku isoko mpuzamahanga amabuye y'agaciro yabo akagurwa nk'abari kugura amasuka mu itabira. Byagaragaye neza ko baramutse afite uburyo bwo gutunganya amabuye akagenda agezwe ku rwego rwo gutunganywa neza, akagenda ari ibyuma bifatika, icyo gihe babona amafaranga menshi. Rero Ubushinwa bwahise butera hejuru bwemera gukorana n'igihugu cy'u Burundi, ibi ngibi twabiboneye hamwe ndetse n'igihugu bufatanye buba. None byavuye kuri urwo rwego byinjiye mu buryo nanone bujyanye no kuzana ibikoresho bya gisirikare. Ibikoresho bya gisirikare Burundi bwaguze birimo imodoka z'intambara, bikabamo ndetse n'ibifaro, bikabamo igifashishwa cyane mu gutwara imizigo kuri terrain cyane cyane ku rugamba. Byose bikaba ari byo gutuma Uburundi bwihagararaho ku buryo bukomeye. Bumwe mu bwoko bwa mbere Uburundi bivuga ko bwaguze mu gihugu cy'Ubushinwa, dore ko bazanye izijya muri 12, baguze yo brand izwi nka ZBD-04. ZBD-04 ni imwe mu modoka y'ingenzi cyane Abashinwa kuri ubu ngubu batunze mu gisirikare cyabo. ZBD-04 muzakunda kwibona iri mu bikorwa byo kwiyerekana muri parade. Bavuga yuko ari igifaru kigezweho cyane cy'intambara ku barwanira ku butaka Ubushinwa bakoze kugira ngo yifashishwe cyane cyane n'abasirikari bo kuri terrain. Ifite nanone ndavuga iyi ZBD-4 ifite ubushobozi bworoshye bwo kuzenguruka bakarasa mu ntera yo hejuru. Ifite kandi ubushobozi bwo gushyigikira ingabo ziri ku rugamba ikoresheje imbunda ya milimetero 100 irasa kure, ikarasa ibisasu yowe kandi ifite uburebure bwa metero 7.2 n'ubugari bwa metero 3.2. Niko iyo modoka ingana n'uburebure bwa metero 2.5. Ni nini bihagije kugira ngo itware itsinda ry'ingabo mu gihe intambara ikomeje kuba mbi. Iyi ZBD-4 ipima toni 24 kandi ikoresha moteri itanga ingufu za horsepower 70, bigatuma igera ku muvuduko wa kilometero 75 ku isaha kandi ikagenda n'intera y'ibirometero 600 itarongerwamo amavuta. Vakingi rw'umuvuduko wayo, imbaraga zo kurasa n'ubushobozi bw'ingabo zayo bituma iba inkingi y'ingenzi y'ingabo z'Abashinwa zirwanira ku butaka, ndetse n'ibihugu byaba bikorana n'Ubushinwa bikaba byabona iyi modoka. Ntabwo gupfa kuyigura y'ibintu byoroshye, niyo mpamvu ndazi kubwira deal yasinywe hagati ya China ndetse na Burundi. Kuri ubu abagera kuri 6 ndavuga mu bihugu bifuje cyane cyane kugura iki gikoresho, harimo igihugu cya Mali, igihugu cya Burkina Faso, igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burusiya n'igihugu cya Thailand, ukongeraho ndetse na Bangladesh. Rero ubu ngubu bivuga yuko imodoka zashyizwe hanze bwa mbere ari 900 zo mu bwoko, kandi ikaba iri mu mirimo ikomeye cyane muri China. Ni igice cy'ingenzi cyane mu Bushinwa mu gushikariza ingabo zikoresha imbaraga zo ku butaka gukomeza gukora neza cyane ku mirwano. Indi modoka ni PL-05, ariyo modoka y'amapine Burundi bwifuje kugura mu gihugu cy'Ubushinwa. PL-05 ni system ya mortier ikoresha amapine yagenewe guha ibikoresho abasirikari vuba kandi ikagira imbaraga zo kurasa mu buryo butaziguye. Ishyizwe kuri chassis y'8x8 cyangwa se amapine 8x8, iragenda kandi ishobora nanone gutanga ingufu z'umuriro kuri terrain, hamwe nanone na mortier yayo ya milimetero 120
cyangwa se imbunda ya rutura. Ishobora nanone kurasa amasasu asanzwe ndetse n'ayo mu buryo bunoze. Ifite uburebure bwa metero 6.7 na metero 2.8 z'ubugari, kandi irakwiriye cyane kuko yuzujweho ibikoresho, kuko iyi ngiyi ipaki ipima toni 16.5 kandi ikoresha moteri ya PLR05 120. Ishobora kugenda ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha, kandi ikagira none uburebure butangaje bwo kugeraho cyangwa se intera yagendaho kilometero 720 itariyongerwamo ibicanwa. Ni nziza cyane ku ngabo zirwanira ku butaka birumvikana, cyangwa se zirwanira mu mazi, kuko iyi modoka ishobora no guca mu mazi igatambuka nta guhagarara. Muri make ifitemo ubushobozi bwo kunyura hejuru y'amazi nk'ubwati, kogoga ikajya mbere, nubwo ubona ko ikoresheje amapine. Ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi cyane Uburundi bwifuje cyane kuvana mu gihugu cy'Ubushinwa. Itanga ubufasha bukeneye cyane, kandi ikabutanga adakoreshejwe kugendesha iminyururu. Ipine byo birakomeye cyane ku buryo inyura ahantu hagoranye. Hamwe n'ibikoresho bigera kuri 500 biri gukorwa by'iyi modoka, bishobora kuzakorwa n'amavugurura mu isi izaza, kazagira imodoka y'intangarugero cyane mu isi. Gusa Abarundi iyi ngiyi barayisabye, nayo iri mu zigomba kuzazanwa. Indi bijya kumera kimwe ariko itari neza yo ikoresha iminyururu ni PLZ05, nayo bivuga yuko iri kuzanwa cyangwa se yaguzwe n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo izisayidire cyangwa se Burundi busayidirwe n'iyi modoka. Ni imodoka ikomeye cyane mu Bushinwa, ikoresha imbunda ubwayo, itanga ingufu nyinshi mu gushyigikira ibitero by'intambara. Ifite imbunda ya milimetero 155, ishobora kurasa nanone mu buryo buhambaye ikoresheje laser range yayo. Ifite uburebure bwa metero 11.6, ubugari bwa metero 3.4 ndetse na metero 3.6 z'uburebure. Ni imodoka nini cyane ku rugamba, ipima toni 35, kandi ikoresha moteri ya PLZ ya 800. Ifite umuvuduko wa kilometero 55 ku isaha, kandi ikaba yamara kugenda ibirometero 550 iri mu kazi. Imiterere yayo yepimwa cyane gukoreshwa mu mayeri y'urugamba no kunyura ahantu hagoranye cyane nko mu mashyamba. Niyo mpamvu benshi bavuga ko ari imwe mu ntwaro nziza cyane. Imbere ifite urukezo rushobora gukata imitego yose yaba yashyizweho n'umwanzi, niyo mpamvu bayifata nk'imbunda y'ingenzi. Siyo yonyine, ahubwo indi mbunda tujye gusa nk'abasubikiyeho, izindi nazikubwira mu mazina yazo ntakubwiye n'ubushobozi bwazo, kugira ngo ducunguze uburyo umwete mu bwire na biriya bindi. Haguzwe na PCL09. PCL09 ni nimero 7 mu bijyanye n'imbunda z'ubwoko bugezweho. PCL09 ni system yoroheje y'imbunda zikoresha amapine zishyirwa ku modoka, ku ikamyo ifite amapine 6 kuri 6. Ifite icyuma gipima milimetero 22 gituma ikoreshwa mu kuzimya umwanzi cyangwa se mu kurasa umwanzi hakoreshejwe ikibatsi cy'ibisasu. Ikaba nziza cyane kuyikoresha vuba ahantu hatandukanye. Uburebure bwayo bwa metero 8 n'imiterere yayo ntoya, ifite ubugari bwa metero 3 n'uburebure bituma yoroha cyane kwitwara. PCL09 ipima toni 16.5, kandi itwarwa na moteri ifite ingufu ya horsepower 156, ikagenda ku muvuduko wa kilometero 85 ku isaha, aho ikora ku ntera ishobora kugera kilometero 600. Ni ingirakamaro cyane mu turere turi hejuru cyane cyangwa se tugoye nka Tibet, aho kugenda no gutwara indege biba ari ingenzi cyane. Imodoka bigera kuri 300 nibyo byabanje gushyirwa ahagaragara n'igihugu cy'Ubushinwa. Rero bagikomeje gukora n'ibyigurishwa amahanga. Uburundi bukaba bwemeje kuzana bimwe muri byo bigera kuri 3, mu gihe izindi izo nubwo tumaze kukubwira hatigeze atangazwa umubare wazo nyirizina Burundi buzazana cyangwa se bwaguze mu gihugu cy'Ubushinwa. Menya neza yuko izindi ntwaro nakubwiye nanone zatumijweho harimo PGZ09, PLZ07AB, PHL16 na ZTZ96A, ndetse imbunda ya nyuma rutura ariyo igifaro cy'ingenzi cyane ni ZTZ99A bazahabwa imwe muri zo. Urumvikana ko igihugu cy'u Burundi niba gibonye ibyo bikoresho mushaka kuzacyorohera cyane guhangana n'umwanzi igihe cyose byaba bibaye ngombwa. Ibi impamvu ngo Burundi bibona si amafaranga menshi batanga, nk'ubwo Ubushinwa bwakobwa hawe miliyari 2 gusa z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ibyo bikoresho byose bitangwe, mu gihe Burundi buzajya bubarana n'igihugu cya China kujyanye n'amabuye y'agaciro bazajya baha igihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma
n'ibindi bikoresho byose bya gisirikare kajya bizanwa mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko babifatiye nko ku ideni cyangwa se ku masezerano y'ubwumvikane hagati ya People's Republic of China n'igihugu cy'u Burundi. Impamvu ni yindi ngo nukurinda umutekano w'igihugu cy'u Burundi n'abashoramari biyemeje gushora gatubutse muri iki gihugu bakwiriye kugira umutekano. Kugeza kuri ngubu ibihugu byinshi byo kwisi byatangiye gusinyana n'igihugu cy'u Burundi ufatanye iyo na Leta Zunze za Amerika batari basanzwe bakorana mbere yaremeye kuza gukorana n'igihugu cy'u Burundi mu gushakisha amabuye y'agaciro by'umwihariko arimo titane muri kino gihugu cy'u Burundi bafite nyinshi nandi yo mu bwoko butandukanye ntirengeje bafite diamant zahabu wolfram coltan nandi mabuye y'agaciro menshi. Kubw'ibyo ngo ni ngombwa gufatanya n'igihugu cy'u Burundi bakagishakira ibikoresho byo kukirinda. Bikivuga kuri ibyo ngibyo ubiko bwari buri kubaka Irumonge uribuka ko mu bihe bishize ubiko bwa Bujumbura bwaturitse maze bukabamo gusandazwa kw'ibikoresho byinshi bya gisirikari ibyo basigaye bayisabyimira mu bice bitandukanye. Irumonge itakiranja kubakwa ubu n'ibiko bushya bw'inyongera bwasayidira ubwa Bujumbura mu gihe bwababwiza ikibazo nko bwagize ikibazo kandi no mu gihe bari batangiye gongera gusana bagomba kureba aho yimirira bimwe mu bikoresho bye byasigaye ari bizima. Rumonge yahindutse depo y'ingenzi cyane yafunguwe na General Prime Niyongabo chef d'état major mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi ayisuzuma neza ngo arebe nimba ikora asanga ari biri kugenda nkuko bari babiteganije. Makuru akaba yemeza yuko iyi depo zayacyakira ibikoresho byinshi cyane birimo amoko atandukanye y'imodoka z'intambara ifaru akakirwa imbunda za rutura zitandukanye imbunda z'imizinga imbunda zisanzwe imbunda z'amasotera amasasu ibisasu bombe ndetse na za misile byose bikaba byarakiriwe. Gusa umwihariko wo kuri iyi depo ya Rumonge nuko igice cy'amajyaruguru ashyirwa Burasirazuba bahageneye gushyirwamo ububiko bwa jode aho zijya zibikwa mu tuntu tumeze nk'utu etagere. Bamwe banavuga yuko utu etagere tuzatuma zirindwa neza. Sinzi niba wigeze kubona uburyo nk'igihugu cya Iran cyoherezamo drone zayo za kamikaze nabo za launchers zabo ntabwo ari launchers zisanzwe ni launchers ziteye neza nkuko niba arabonye imbunda ya BM imeze nako bafite za launchers zishyizwemo za drone maze zikoherezwa nka buriya buryo bohereza sharing za BM zikora. Nako rero izi drones zo mu gihugu cy'u Burundi ngo zajya ziracungwa cyangwa se zirarindwa ariko zazigiye kujya ku rugamba nanone ntibitindiganye cyangwa se bifata igihe kinini cyo guhangana. Ni agategerejere ko ka launching kafite amapine bashobora kujyana hariho hose gatwarwa n'imodoka igakurura cyangwa se gaterekwa ahantu runaka kagakora akazi kako. Urumva ko Burundi bwari panzere ku rwego rudasanzwe mu kwicungira umutekano ku buryo ngo nta n'umwanzi agomba kumenera. Gusa ntabwo ari wenyine uyu mugabo asanga ufatanya na Perezida wa Repubulika ya Congo mu bijyanye no gushakira Burasirazuba bwa Congo amahoro aho igihugu cy'u Burundi kiri mu bafatanyabikorwa cy'ibimena b'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kugeza ubu amakuru aremeza yuko batanze cyangwa se habaye byibura gufatanya mu basirikari ariko n'ibikoresho. Hari ibikoresho byize kuvugwa ngo byazanywe n'igihugu cy'u Bubiligi kandi bimwe muri ibyo byabonetse kuri terrain. Amakuru aremeza yuko rero depo Ibujumbura ikimwe mu bikoresho byatutse mu gihugu cy'u Bubiligi ari no kwibazwa uburyo ibikoresho bigomba kuzakoreshwa. Cyajyanye Tshisekedi Chilombo byajyanye Evariste Ndayishimiye kwa Tshisekedi Chilombo harimo kuganira ku z'umutekano mu karere hanibazwa uburyo bashobora gukoresha ibikoresho zabo ariko cyane cyane baganira no kuri Ebola ikomeje kureka inkogo muri kano karere. Evariste Ndayishimiye niwe ubwe wivugira ko igihugu cye giteye imbere cyane ari igihugu gikize gitunze ku buryo abantu ngo ari igihe bibeshya cyane ko Burundi ari agahugu ka fake ngo agahugu kadakomeye agahugu kadashinga. Burundi ngano akwiriye kumva neza ko ari igihugu cyubatse. Umva amagambo ya Evariste Ndayishimiye ku giti cye. Dushira ibindi biribwa hehe gabasha mugihe nzombona ishinge nzombona ibiti bitari vyamwa nkabona imitobotobo hageze nzokaba kubwira nti isi iracari hanyuma mu Kayanza bacava hasi batagwa gukora hari inzara basubira kuva mu Kayanza genda urabe ubu nibo bambere bibura ibigori vyinshi kubera iki baca n'ubwenge bashira hamwe amatongo n'ibiraya cyane byose bashira hamwe. Muri Etazini genda murabe bataguriye ku burimi mbere bagushika baja kurondera n'abacangero abacakara baraja kubarondera barabazana kugira barime. Mu Bushinwa genda urabe bose bahereye ku burimyi za Korea y'Epfo bahereye ku burimyi. Igihugu novuga kitahereye ku burimyi ni Singapore kuko nagahugu gatoyi kari gafise aho karima yabo batungishijwe n'ubwenge nabo
erega ubwenge nabwo nitunga kama Imana yaduhaye. Rero ubwenge ntibuva mu ishuri kwiga. Ubwenge none amashuri atarabaho, sogokuru sekuruza wa sogokuru wawe ntiyacura. Ubu butare bw'icuma dufisa, ubu muringa dufise ngaha, umujovu dufise ngaha, ntibawucura. Yari yize geology amaja, yize kuba engineer minier. Ntumva ko ari engineer minier, yari yavyize amaja he. Uno munsi aba engineer minier dufise, ubona isuka ntituyigura mu Bushinwa, n'imbugita tuyigurira amaja. Vyose biri ahanye. Mugabo uwo mujovu sizigatsiga z'amata ntituzikura hanze. None ko twiyize, ko tufise aba engineer, ko tufise aba doctor, none habuze iki nyene. Aho rero n'ucumaze nta kantu wama wumva yo kubwenge n'ubumenyi bitandukanye. Ubwenge buraremanwa indemanwa, ubumenyi nabwo nubwo bakuzanako. Naho uzogira gute ukamenya ubumenyi utagira indero, bigunda. Nikijya bita mu Gifaransa ngo science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ntushobora kuvuga ngo je narize. Umuzirikanyi wawe uhumirije ukiba mu mwijima, erega umuzirikanyi wawe uhumirije ca wiyumvira wowe uragenda mu ishuri, umuzirikanyi wawe urahumirije bagatsindagira ibintu muri uwo mutwe wawe, mugabo ntuzi n'ico uzobikoresha. Kubera iki? Umuzirikanyi wawe urahumye. Nihagera rero uzubona abize bose bashaka kwigana, nta ushaka kurema gwiwe, kandi Imana ari yakuremye ngo ureme. Erega vyanditse, Imana yo yakuremye kugira ubandanyirema. Nico gituma Imana itaremye inzu, ntiyaremye impuzu, kuko we yaciguha ubwenge kugira ngo abari wowe uzoshobora gukora impuzu. None twebwe rero aho kubikora tuja kwigana. Je ndakubwiye nta na kimwe dukura hanze tudafisa. Wari uzi ko ni petrole tuyifise ngaha? Petrol igitoro ngaha turafise. Kiri he? Hirya mu Rukoko ciwacu no muri Tanganyika. Habuze ugiye tuciye. None kumbaza ngo habuze iki? Ntabize dufise rero, ntaba docteur dufise. Mugabo turindiriye ko umunyamahanga ari wazoza kubidukora. Reka basi ntajya kare karero gato. Mu Burundi twari dufise amahinguriro atari make yagiye. Dawe nkubwira rero ko dakondike. Haramwe mu yagiye arahomba. Barayabomaguye. Barayivye. Ntiyahomvye barayivye. Bene iyo ni imvugo mbabarira amatwi. Barayivye. Gibwa nabandi. Bavuga ko baserukira leta. Erega urumva iyo bagutwaye conscience utagira ubuzirikanye. Burya ko umukozi wa leta dufate umuyobozi mukuru wishira hamwe rijejwe kunganira ikigega ca leta, ashitseyo kubera atagira umuzirikanye, araraba ikigega kiriyo ngo mbe nani ngo bijya bintu bitagira ubicunze, niwe aserukira leta. Erega leta ntabwo uzohurira ngo mugire ngo ndagize bwakeye leta, ntabwo nzopfa buhuriye. Ucumbaza uti none iriho nyene leta. Ni ikijya bavuga ni nk'urwego, nyine urwego rurabaho aba baruserukira. Leta rero uwo muntu agiye kuyiserukira muri ico gisata kugira ngo kisahirize ikigega cy'igihugu dushoboye gukorera bene igihugu. Ashitseyo rero akaraba nta numwe abicungereye bya bintu, yibagiye ko ari we abicungera, agacavuga ngo bijya kamara atakibira reka nyoremwo bikeye. Kubera iki? Ntagira umuzirikanyi. Iyo aba yarafise umuzirikanyi yari kuvuga ati ya none ko je banjanye kugira bari jewe nja kwimbura kugira nsarize itunga ry'igihugu, ikigega cy'igihugu, mbega yemwe bizohava binanira. Hari uriga wumva bamugize deja avuga ngo bagushize mwifu ngo turagukeje, ati murakoze cyane. Kubera iki? Hari urumva mubwiye ngo hewe ngo hajya ahantu ugiye shaba kugeretse ko amabuye, yavuga ngo ndagukeje ngo felicitation, nawe ati merci. Aho nta nivyo ashoboye, urazora ivyo biriho. Nivyo rero vyatumye rero ayo mahinguriro yose apfa. Aho kwemera ko mu Burundi twigeze kuba dushora isukari hanze. Sosoma ikiri sosoma. Ubu nuva bikusigura iki? Uwagize sosoma yarafise umutima wo kuduza igihugu gitunge. Mugaba basubiye inyuma abamusubiriye
nabo bari bafise umutima wo gusambura baca barayirya dabo no munsi dushaka isukari iva hanze aho twari kwishora hanze kandi uvuganye n'abandi bagwiza atunga bo mu bindi bihugu arabwira ati mu Burundi mwebwe isukari mworonka iyo mushora mugasigaza uburengete ntitwabukorera ngahanye murazobaza amashirahamwe yitwa za Rovinko za Verundi gukora amacupa ngaha ntivyasambaguritse baravyivye kubera iki wa mutima wo kudakunda igihugu badashaka igihugu gikura rero ubu turi mu gihe rero dutegereza kugarukana uwo muzirikanye wahumirije ukanure tuve mu mwijima tutangure gukora hariho abantu babona ati mpakazi muri leta mpembwe uhembwa yo kuyamajaye iri gutegereza guhembwa amahera mwimbuye mugabo kwiyumvira wa wundi yagumaza n'imfashanyo hari ibintu rero dukwiye kwitondera niba uzawumva abantu bariko bavuga ngo amahera mva makungu wamaza mva hehe zana kigugwa mu mahera mva makungu mugabo ntanazi aho n'umuntu yize muzobumva ababivuga cyane n'abantu bize ntazi amahera mva makungu yava kandi yarize amahera mva makungu ava mu byo washoye none turananiwe guhingura ngo dushore abantu rero mugabo novuga yuko ubu hari hafise umuzirikanyo wamaze gukanura hari hafise abagihumaguza n'abandi bagisinziriye mwabivuze Burundi burafise ibitoro bufise buri kintu cyose kugira ngo nabwo bube vya bihugu vya mbere bitunze mubona ho hindurwa uburyo twiga canke birasaba yuko turinka abantu baje kuvyiga duteza guhindura ingene twiga tugire ubushikiranganje bw'indero burya n'akarenderwa tugifise hariho abize basi bakiga indero burya kera umwarimu ntiyari uwo kuguha ubumenyi gusa yaraguha n'indero none abarimu twabujije kurera hariho amaweneje yaje aca avuga ngo école amie de l'enfant umwarimu asigara akageregera imbere y'abantu mu gihe twebwe igihe cacu mwarimu muhuye wabuze ko ari umuvyeyi wacu muyaguhana uno munsi mwarimu agize ngo hano umwana umuvyeyi amwirukako uno munsi mu ngo zacu harera abayaya n'ababoyi none uwo muyaya urazi iyo yakuriye uwo muboyi urazi iyo yakuriye uwo avuye mu minwe y'umuboyi n'umuyaya acaja mu minwe ya mwigisha wamubujije yuko amuha indero ngo mumpere mwigisha ibiharuro n'igifaransa gusa muga ntandero kuko umwana yigejeje nabi kirazira kumuhana n'umugenzi ucuhendahenda ihorere mama kubera iki vyazawe n'abande muza gusanga vyavuye hanze kera twe twariga ibintu bijanye n'ubuzima bw'umuntu umwana yiga yuko kizira kikaziririzwa gushurashura none munsi abo bo hanze bazanye ngo bereke ngo bukingirizo bereke ibi bigisha ntivyabaho hajya no kuvuga ariko badutwara wa muzirikanyi wacu duteza rero guhindura ingene twigisha ubu duhindure uzurabe je naragize rusasuma ndaraba ugwaruka abantu bose bavuga ngo nabashomeri genda urabe aya mahinguriro dufise ngaha muzosanga hakorayo abanyamahanga kubera iki basanze urugwaruka ntirubishobora muga kandi rwarize genda ubirabe ntugire ngo ico n'ikinyoma ushaka ugende mu mahinguriro hose bazana abahindi uzosanga ari abakenya ari abaganda gushikaho mu Burundi atawe barize ivyo vya mekanike n'ibiki simpara numva ngo muri ETS bariga za toreri mugabo genda urabe ko ari uzi kumanika ya minara y'amatelefone uzosanga bazana umukenya canke umuganda mugabo dufise uvuga ngo yaravyize mugabo ubwira uti bikore ntibikunda ni hajya hatumye rero kugira ngo ubwire ibintu ubona n'amaso maze kubibona uko niho twaciye twubaka kiya kigo cirusi kirya kigo cirusi kugira ngo gisubire kwigisha uwize so baba wize mubisanzwe ugiye kwiga ubuhinga uwize ugiye kwiga ubuhinga buzogutuma ukora none uciyumvayo ngo ufise diplome mugabo umutwe bwa buhinga ntawuri twaciye tugira iki twaciye turaba ingene duca uwo yize dusubira kumwigisha tumukariza ubwenge kugira ngo ashobore kugira bwa buhinga uvuye irusi uzuraba uno munsi
aragenda agacaronka akazi. Hariho n'amashure yigisha neza, je ndavye nk'abana bahereza kuri IPG Igitega uzosanga baca bahubuze cyane cyane nk'abize by'ubuhinga ngurukana bumenyi baca baronka. Kubera iki? Nuvuga yuko nk'ubu woja kuraba inyigisho bayigishaho bigisha inyigisho zijanye n'ivyo ukora, uzuraba biga environnement uzubona bariko barakora ibintu. Ivyo rero nivyo dutegerezwa kwiga kugira dusohore abahinga. Muga tukazokwiga tudashaka gusohora abahinga, hazoza abanyamahanga, n'abanyamahanga ntibazokwemera guteza imbere badateza imbere igihugu cyabo, niho tuzohombera. Dusubiye inyuma, mwavuze ati mu Burundi hari ubwoko bumwe n'ubwoko bw'abarundi gusa, ariko muga biracari mu bwizwa shingiro. Hazogeraho bikuba mu bwizwa shingiro kuko tuvuga ati mu Burundi n'ubwoko bumwe. Ega ababishize mu bwizwa shingiro ni bande? Ni babandi wamuzirikanye bari warafuditse. Nese nkubwiye umutama mworoha niwe twayaze, ndamubaza nti none nta rurimi rutagira ubwoko buruvuga, ikirundi kivugwa n'abande? W'abarundi bijya wanditse ko avuze ko abarundi abo barundi ahubwo batabaho ari abahutu n'abatutsi n'abatwa, nko kumenga ni leta yunze ubumwe y'abarundi niko no bivuga. Ubwo rurimi rwavuye hehe? Kirundi kivugwa n'abande ngo abarundi. Vuga igihutu numve nta gihutu, vuga igitutsi numve nta gitutsi, vuga igitwa numve nta gitwa. None cyumbwira incabwenge nk'urya akaba ari waturoga turi abana tukavyiga mu ishure. None abavyanditse mu bwizwa shingiro sabize kwa mworo rya shure. Ubu rero hajya hazotera igihe muraze mu bwizwa shingiro, kubera nka je nakuriye muri CNDD-FDD, jewe ndazi yuko aho karagamutima k'ubwoko ntako dufise mu mugambwe. No kuvuga yuko twebwe twigisha rwa twigisha turabarundi, igihugu gitezwe imbere n'abarundi, ntigitezwe imbere n'abahutu n'abatutsi n'abatwa, gitezwe imbere na beneco abarundi. No vuga yuko rero mwibwirizwa shingiro haciye hajamwo akantu, kubera rero uko kuntu natwe tuba tutavyemera, natwe twaragwagize ingwano turavuga tuti ibi bintu inama nkenguza amateka izoza irasuzuma bihere. Erega bizota bihere kuko nukure mu ruvyaro rushasha rufise umuzirikanyi ubona ivyari hanyuma gushikaho tuba abarundi. Ko nk'ubu ndamaze kubona mu mvo zituma tudatera imbere ico kirimo c'ubwoko. Ubwoko burimwe mu mvo zituma tudatera imbere. Uri kuragira inama shikiranganje urumva bakubwiye bati ubwoko ibi bitigiri ibi bitigiri ibi bitigiri. Nukuvuga naho buri umuhinga w'ukuri ibitigiri vyaba vyakwiye mu bwoko bwawe, urumva mwamaze gukwira, naho buri umuhinga ntuza bapfuma bazana ikigaba taco gishoboye cyo muri ubwo bwoko. Niduhomvye kubera umuhinga twamusubije inyuma tuzana ikigaba. Nico gituma uhora ubona hariho abantu bamara amezi nk'abiri bikabananira. Kubera iki? Abayaje kubera bwoko gusa, ntabayaje ko abishoboye, hanyuma bigaca bimunaniye je nzovyemera. Ntegeza aho cada murungika muge bacavuga ngo mpakuzane bwa bwoko nyene. None umva mpakusubire gusambura kwamara uri kurubaka ugira ibi abagore ntibakwiye, izi ntara ntizikwiye, ubwoko ntibukwiye, ukama muri ivyo. Mu bisanzwe tuba turaba tuti abahinga ni bande kuri iki gisata gisaba umuntu ameze uku nuku 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 nuku. Uwa mbere twa dufise ninde? Ni Miburo Karaveri. Ugaca uvuga uti iki gisata gikwiye umuntu ameze uku nuku nuku nuku. Abantu babikwiye ukabatondesha ukavuga uti ni naka n'uyu n'uyu. Abo bantu bashize ku kivi nta myaka 2 yohera Burundi utabonye bwahindutse. Muga mu gihe tuzoba tuzigira abantu ngo baje guserukira ubwoko, nubwo bwoko ntibwanamutoye. Erega ntuzi ibikino birimo. None harumva habaye ikoraniro kaminuza y'ubwoko kugira basi badutorere. Urumva ubwo bwoko ntuzoja kuba raporo kandi ukaza wumva bya bijojo nyene ngo mu bwoko twarose. We warose iki? ngo tubona mu bwoko twa vuga ikintu ba warose ni giki? Haje kigaba kinazova giteza imbere igihugu kiba mahera kari mu kurya ibiturire ntibara mu bwoko. Kabarya ibiturire barya mu bwoko bwabo n'ubutaka bwabo byose. Ibi rero bikwereka yuko byose novuga nti nibiremantanyo mwibwirizwa shingiro. Rero burya hazotera igihe none nkasi ndiko ndabibasigurira. Aha harabuze abarundi na babiri babimenye bakavuga bati bwa bundi turahombera
gushikaho abarundi benshi bazovuga batepo ibyo bwoko kuraho kuko twarahomvye uburundi babugeza bwarahomvye kandi twarahomvye nivyo. Reka tuje kumbona kazoza imyaka 6 igombira umani mutanguje imbona kazoza mubona ko kwihangiro mwihaye riri ku bice bingana gute? Nabwiye turi ku rugendo nk'ubu je ndiko ndaba mu 2020 Uburundi bwari bumeze gute, ubu Uburundi bumeze gute. Ivyo rero genda bimpimire wewe urumemesha amakuru ni bugumuzunguruka hose urabe ko gisata uti mu 2020 hari hameze uko, mu 2020 ubwa mbere nijya mbona kazoza ntari twari bwagira kandi ari umushingi none umva ko twubatse umushingi ico ni cyambere. Mu 2020 abarundi ntibari bwamenye gukora. Jewe nyene ndibuka mu nama harigeze aho bavuga ngo vision 2025 kandi turacyumva nama menshi cyane. Je ico gihe nababwiye nti jewe ivyo bintu muvuze ntavyo nemeye ko mu 2025 Uburundi buzaba busuka mu buvuzi ntavyo nemeye. Bagwa mu gahundwe ntekana isigura kugira umenye iyo uzobugeze ukiyagira ishusho ubanza kuraba ibituma uhashika. Abarundi bari bicaye ico gihe kwicara neza bicaye ata numwe yumva ko ashobora gukora ikintu na kimwe. None wowe ushobora kuvuga ngo tuzwa tugeze aha utarapfa naho wicaye. Ndibuka mu 2020 aho nciye hose ugwaruka nta kindi rwavuga ubushomeri. Muribuka ncengira umwiherero w'ugwaruka gwize turaraba inzira yo kuva muri iyo ugwa ruririmbo gwitwa ubushomeri kuko niryo jambo abantu bapfa kurivuga ntaryo bazi kandi ubu basigaye rivugwa n'abanyepolitiki kuruta abo nyene. Nuva ni jambo ryabaye politiki. Ubushomeri no kuvuga iki? Ubushomeri no kubura icyo ukora. None muroboro hari umuntu numwe abuze cyakora kwere cyane abandaberekana akazi cyane amahera ndababwira ingere mwirirwa muraho nyanga murengana mugama kaka kuyatora kuko muzi ko amahera arayizana baguha mu ntoki amahera ararondegwa. Abo baririmba ubushomeri rero ni bamwe bamenyereye kurya batarushe basega. Wovuga ko abuze icyo ukora gute no ngaha mu gisagara cyane nabwiye akazi karuzuye mugaca cyava ngo kampe none gukora iko tokiye akazi reka ngo akararo natanze aha mu gisagara nyene sinirirwa ndidodomba ko amayara ari menshi ajya amayara arasa amahera ko ntarabona uvuga ati aya mahera ndayatora uti na mahera gute. Urabona igihe twijukiye Burundi cende muri samase none hajya uwo fata umugamba ati je ngiye aza niyegeraniza amayarara nigirira ikirundo hajya Rijyarara rimaze kubongera hamagara umurimyi amahera hari ikindi none ucuka neza amahera none ntaca kugurira. None niko ntarabona abajene bavuze bati tugire koperative yo kwegeranya aya masa yose tuyajane tuyajyaniriza ahantu abarimyi bazoyatugurira konzi yuko tuzoyagura twebwe abarimyi tuzoyagura mugayo mahera ntayushaka mugucuza kuvuga ngo mpakazi kandi akazi kari wakimye wenye novuga. Ubushomeri no kubura icyo ukora nta murundi numwe abuze icyo akora no kubera ashaka ko bamuha iwo mutima nawo guhabwa ni wa wundi twatebwa ni wa muzirikanyi batwikira ngaha mu mutwe. Nze rero ubu ndiko ndaraba ubugwaruka rwaririmbo nta ruhare ubu n'umuntu avuga ngo ndakenye abivuga nyene ntavugira hejuru abanyepolitike ne bavugira hejuru ngo agire politike bamukurikire yuko ntawe uzokugaburira tubimenye utegereza kwironderera. Abanyepolitike rero babashaka ko leta ngirago igira ya refectoire rusange ntuze yavuga Gaston niwe yavuze ati nzogira ntuze refectoire rusange gurya wigira ngo nivyo babashaka ivyo navyo ntibikunda nawe nyene umubajije no busa kugira ati igitwa batantoye nuko nababwiye ibidashoboka